Toto! Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uwa gatatu igenekerezo rya 15 Rusama yuguruye icese umwaka w'ishure wa 2023 ushira 2024 muri kaminuza y'Intwazangabo mu Ntwaramiheto ku Civugo ishure kaminuza y'Intwazangabo mu Ntwaramiheto Iskamu shingiro ry'akarangamutima n'ubutwari vyanye biranga indongozi z'igisirikare cy'u Burundi mu gukingira igihugu. Umukuru w'igihugu akaba yatekereye impanuro imikangara mishasha y'Intwazangabo yinjiye muri kaminuza y'igisirikare. Birakwiye kandi ko ndabakeza cyane cyane mwebwe mikangara mishasha. Igikorwa mwuga mwahisemwo ni ubutumwa budasanzwe mwebwe nyene mwihaye bwo kuba inyegu z'amahoro n'umutekano by'abene gihugu. Gucungera amahoro n'umutekano no kwitanga kudasanzwe. Nico gituma hajya hirya ku irembo handitse ngo aha haba ubishatse kandi abishoboye. Aha tuhatsimbarare cyane kuko niwo muzi w'icyabazanye. Ukubishaka kwawe kwavuye kuri wa mutima wo gukunda Burundi igihugu kivyeyi. Turazi ko hatabuze uwahanuje. Bakamubwira ko uhejeje kaminuza y'Intwaramiheto ucuronka akazi utaba umushomeri. Aho uzoba wahanuje ubutari we utihinduye ngo umenye ko waje kwitanga aho bukera uzosanga araguhenze hanyuma udutesha umwanya wo kukwigisha atacu uzotumarira. Ngahaza umuntu afise umutima wo kwihebera abandi, umutima wo kwitangira igihugu. Ngahaza umuntu afise umutima wo kuba umwungere, wa mwungere atari uryiza aragiye, umwungere yemera kwigura abene gihugu. Aka kajambo ngo hako igihugu gipfa ni jewe mfu bwa mbere. Naho hoba imbere y'urupfu uzuvuga uti hako igihugu gipfa ni jewe nopfa. Ubonye biteye ubwoba naho uvuga uti wanka gusesera amaraso igihugu cawe bwacimbwa zikayanywera ubusa. Vyokubera vyo upfuye uriko wigura igihugu kuko niho usiga umugani. Nimurabire kandi mutangarire incungu ya mbere yiguza igihugu Bihome. Hari kera cyane. Aremera aritanga abandi vyase munda atumwama agandaguwe Uburundi bwoba bujakaye hakumwama apfa ati ni jewe nitanga. Yaritanze kandi azokwama yibukwa nk'incungu ya mbere izwi ku mugaragaro ko yiguza igihugu atarisanganya. Nimwahiga ko hako igihugu kijakara ko mwopfuma mucigura ako gahigo niko kazotuma Imana ihezagira urugendo mutanguye rwo kwimenyereza kugwanira igihugu kuko Imana idutegeka kugira urukundo rutuma mugenzawe agukura kwa akanyamuneza. Mbere mufise uwo mutima wo gukunda igihugu na beneco ntibizobuza ko n'Imana igutsindira abasi imbere yawe. Rero muvyumve ntimwaje kurondera akazi. Niba waje kurondera akazi
ndazi neza ko n'ivyigwa bizoguta kuwa amazi kuko ngaha muri kaminuza kuhiga si ubusaswa. Nico gituma haza kandi uwubishoboye. Haza uwubishoboye kuko n'umutima urafashwa. Murazi ko iyo hageze nankana umubiri ukosha gutinya. Kugira wemere guhangana n'umwasi n'umubiri uba wiyumva ugaheza ugahingoga umutima. Nico gituma utegerezwa kuba ubishoboye. Umutima wo gushaka ufatanije n'umubiri ubishoboye, nta nkeka uzotsinda urugendo abene gihugu bongere barindire kuri wewe. Icivugo cy'uno mwaka mwatoye cyarampimbaye kuko kuva kera narindi Uburundi bwamanye intwazangabo zikingira igihugu. Turibuka ko n'umuganwa Rudoviko Rwagasore ahejeje gutsinda intwaro y'abakavantara yavuze ati Uburundi ntibwigeze bugwa mu isanganya. Bisigura ko Uburundi bwamanye ingabo zikingira igihugu. Nihaba Uburundi bwamye butsinda umwasi wese abuteye, nuko hari intwazangabo zama zihagaze magabo. Hatabonetse intwazangabo, ingabo zitwa impehesa. None iki civugo tukigendere, dushaka ishure kaminuza ry'intwazangabo mu ntwaramiheto ribe ishingiro ry'akarangamutima n'ubutwari vyamye biranga indongozi z'igisirikare cyo Burundi mu gukingira igihugu. Ni icivugo ciza kuko mu gihe intwazangabo zosohoka iryo shuri zitarangwa n'akarangamutima k'ubutwari no gukingira igihugu, igisirikare cacu nticoba kigihurumbirwa n'abana b'igihugu. Eka n'amakungu mbere ntiyoba akigitabaza ngo kije gufasha kugarukana umutekano canke kwigisha hanze y'igihugu nk'uko vyeze ubu. Umukuru w'igihugu akaba kandi yagiriye ko aho impamyabushobozi imikangara irangije inyigisho za gisirikare yo mu mugwi wa 48 yaba brevet commando canke chef de peloton ndetse bafise n'amadiplome ya za kaminuza